ico gihe rero jewe narababwiye ko nakiriye agakiza nkuze nakiriye agakiza. Ikintu ca mbere Imana yanyeretse, narasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yohana rivuga ngo burya ngo uyu muntu adakunda mwene se ngo aba ari umwicanyi. Jewe muri jewe ndakanguka ndavuga ntumwicanyi, ndikumbe bwa bundi babandi tuvuga ko barashe umuntu canke bakereye umuntu canke bamuhaye uburozi, Imana imbona co kimwe nabo. Nukuri numva iryo jambo rirankoze ko rirambuza amahoro. Ndabaza Imana, none gamana, none jewe ujya muntu kumuzi ko namugiriye imbabazi mu mutima wanje, none jewe ndi umwicanyi? Imana irambwira ati wewe waheje kubisoma, nawe niwe mwishyura urukundo. Kujya kuntu wavuze ngo ntushaka gusubira kumubona, kujya kuntu wamubona ukumva ntumukunze, ni ukuvuga yuko wari umwasi, ni ukuvuga kuri meritri, kuko imbere y'Imana bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe cyane gose kubona uyu munsi Imana isubiye kutugirira neza, ikatuzanira umuvyeyi wacu ahora tuganiriza, ahora tubwira amajambo meza menshi kandi aremesha imitima ya benshi. Rero n'uyu munsi yagarutse kubera afise agasimbo kandi Imana yamurungikanye kugira ngo aze kuganiriza abana b'Imana. Rero mama, turaguhaye ikaze, subira uramutse abakunzi bacu bari bagukumbuye, ubaramutse kandi usubire wibwire n'abatakuzi, kuko ujya ku munsi hari abantu bashasha bagenda baza. Rero ucubi ubaramutsa ubibwire, hama tubone gutangura ikiganiro. Amahoro cane, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nsubiye kugaruka ngaha kandi kugira ngo dushikare kuganira. Hari abo twari twaganiriye ubuherutse nyapa umwanya munini urenze, ariko nifuje gusubira kugaruka kubaramutsa kugira ngo duterane intege. Abatari banzi rero, abatashoboye ko tuganira ubuherutse, jewe nitwa Mami Françoise, nkaba ndi umuvyeyi, nkaba ndi umunyogokuru, nkaba ndi umunararibonye. Hanyuma aho twaganira ubuheruka, hari ikintu cagumye kigaruka c'imbabazi. Ego rindira gatoyi, ego urakoze cyane kubona wagarutse, kandi ngira mwaranezerewe n'ikiganiro yabaganirije igihe aheruka kuza. Rero n'ubu yagira sura tuganirize. Reka rero tubanze dusenge imbere yuko dutangura kuganira, kuko niwo muco wa CANAAN TV. Ibintu byose dukora tubanza kwishira mu biganza by'Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu byo tuganira, kugira ngo bishobore gufasha imitima y'abantu. Reka rero dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo, ciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza, kuri uyu munsi mushasha waremye kugira ngo unezereze imitima yacu. Nje ngushimira ubuntu bwawe butangaje Mwami, nje ngushimira ko hari abantu wahagurukije muri iki gihe kugira ngo bashobore kuza kuremesha imitima ya benshi. Ngushimira uyu muvyeyi kubwitange bwiwe, ntibiba vyoroshe, ariko kubera umutima wamushizemo Mwami Imana wo gushingira intayi izina ryawe, ni naco gituma yemeye akaza hano kugira ngo aganirize abakiri bato, aganirize abakuze, aganirize umuntu wese, kugira ngo ugira umwete wo kumva akure mwiciwe. Ewe wa Mana we, ndaguhaye icubahiro kubwiwe, umumpezagirire, umumpera umugisha utagabanije, kandi ndasenga nsaba mpwemu yera umufasha mwiza twahawe, ngo amanukaze abane nawe aho yasama avugishwe nawe, kuko mpwemu yera ni wavuga imitima ya benshi iratabagwa, imitima ya benshi iragirirwa neza. Mwami Imana, ndagushimiye kandi ndakubashe, umbe ko ndagushimiye kuri urwo rukundo rwawe n'izimbabazi zawe. Umutima wo kwitanga niwe ushira mu muntu, urakoze rero kuri uyu mutima wamushizemo. Hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen. Rero nagira ngo utangure kuganiriza abantu, utubwire icyo Imana yagushize ku mutima wumva washobora gupartaja abana b'Imana. Karibu. Uno munsi uko nabivuze, abo duheruka kuganira
hari ikintu cagumye kigaruka cavuga ingene imbabazi zitanga amahoro, ingene umuntu iyo yagiye mu shavu, yagiye mu bintu bimubabaza akagumayo, twari twabonye yuko hariho intsinzi mu gutanga imbabazi, hariho intsinzi mu gusaba imbabazi. Rero uno munsi nibajije yuko Imana yashyize ku mutima kuza kugira ngo dusubire tuganire kuri ico kintu, kuko kirahambaye cane. Nasanze aha muri ibi bihugu by'iwacu canke n'ahandi hari ibintu byinshi cyane bidutsitaza muri ino si. hari abakwishira umuntu, hari abaguhemukira, ari abavandimwe, kandi kenshi burya umuntu aguhemukira kubera ari umuvandimwe, kandi bikubabaza kubera ari umuvandimwe. Yari umuntu wo mu gahinga ataca umusa musana, naho yo gukorera ikintu ntaco bikubwira. Ariko kenshi rero kubera tubabazwa n'abato tubabaje, nico gituma Imana yashizeho niko novuga ivyitegererezo, canke yashizeho imibereho y'ingene twokwitwara muri ivyo bintu, kuko ngo yarazi yuko adusize mw'isi kandi isi yanduye. Rero naho twaba turi abakirisu canke tukaba dufise inkomezi nyabaki, twama dukenera imbabazi z'Imana, twama dukenera kubaho neza hamwe n'abacu, kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ko Yesu ngo yaje kugira ngo intama ziwe ngo zigire ubuzima, kandi ubuzima busagutse. Nivyo rero nashaka tuganira. Nukuri iki kintu kirakomeye cyane, ikintu c'imbabazi, gusaba imbabazi no gutanga imbabazi ni ikintu ciza cyane, kandi ni ikintu kigora abantu benshi, kandi iyo umuntu atababariye, burya n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo nimutaharira ibyaha bagenzi banyu, ngo na so wo mwijuru ngo ntazobaharira. Iryo ni ijambo Yesu ubwiwe yivugiye. Tuze dutinya amajambo Yesu yavuze. Rero nagira ngo rero utubwire ico nukuri wumva washaka kudupartaja ku ntahe yawe, kuri experience yawe, bitubwire uko yagenze. Reka tuje mu ijambo ry'Imana nk'uko umukozi w'Imana ariko arabivuga. Ubwiye mu ijambo ry'Imana usanga kera mu mabwirizwa ya Mose bavuga ngo wange umwasi wawe ukunda umukunzi wawe. Ariko kuri ico Yesu yaratubwiye ngo ntibikibaye uko mu bwami bw'Imana urakunda abagukunda, kandi ugakunda n'abakwanga, n'abakugiriye nabi ukabasengera. Kubera muri uko kubasengera bahava bahinduka bakaba abakunzi bawe. Rero kandi ndazi neza yuko mu mibereho yacu yo ngaha i Burundi tuvuge canke no mu Rwanda, abantu dusangira ururimi, twakuriye mu muryango w'abakirisu. Nta muntu n'umwe atazi kuvuga dawe wa twese uri mw'ijuru. Dawe wa twese uri mw'ijuru nico twakuriyemwo, novuga ko ari ryo bere twose kuva kera. Rero haragera igihe namuharamutse Maria. Ariko ubu reka tuje kuri dawe wa twese wo mw'ijuru. Harashika ahantu uvuga uti utugirire ikigongwe nk'uko natwe tugirira ikigongwe abatugiriye nabi. Ushitse ngaho ukiyumvira, uca wibaza uti none bwa bundi ntagirira imbabazi umuvukanyi, mbega none nukuvuga ko Imana nanje itazongirira imbabazi? Niko biri. Ariko ndazi ko kenshi tubivuga twirukanga, ariko ntiduhagarare kuri ico kintu. Ugasanga abantu bagumye bagenda bafise urwango muri bo, bafise umuntu yabababaje, baticaye hamwe ngo babishire mu buryo bakurikije iryo jambo ry'Imana. Ugasanga biruka iminsi yose, turagiye mu misa, turagiye muri kirite, turagiye mu masengesho, turisonzesheje, eka byinshi byo twama tubona mu mashengero. Ariko ukamubona abantu ntibahinduka. Ukamusanga umuntu arafitaniye ikintu n'uwundi, arafitaniye akantu k'agashida afitaniye n'uwundi. Ngaha hoho nkini wacu habaye ibintu by'ubwicanyi, hariho n'ibintu by'amatongo biriho nkeka abari hanze muraza muravyumva mu miryango yanyu, abantu baraburana cyane amatongo, kandi wo muburana n'umwe muvukana cyane, ni wa wundi ari hafi yawe.
kuko niwe musangiye niwe musangiye ngo bapfa n'ababisangiye Ego. ugasanga muburanye muribagira nuko mwasangiye ibere rimwe muribagira nuko mwavukanye mukibagira nuko mama wanyu batwaye mu ndimwe ariko ugasanga murankana urunuka Cyane. ico kintu rero mpora nibaza nti harageze yuko abantu batahura harageze ko abantu birimbura bakurikije ijambo ry'Imana kugira ngo ntitwame turi muri ibyo kuko bidutera ibibazo byinshi bidutera ibibazo byinshi mu kirundi bavuga nari navuze ngo Yesu wewe yavuze ngo urakunda mugenzi wawe yego mugabo n'umwasi wawe umukunde umugirire neza rero hariho umugani wo mu kirundi bavuga ngo umurundi ngo aguhisha yuko akwanka nawe ukamuhisha kubizi nimwumve namwe ibyo bintu uyo muntu yaguhishije ko umwanka nawe umuhishije kubizi urumva ico kintu kiguma kibozora imitima yabo bose kuko canke ngo bagona bari maso ngo bagona bari maso ukamenga wamurorereye kugira ngo wihore wa wundi yakugiriye nawe nuko rero ariko ni vyiza ngo dukurikize ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana iyo rikurikije egome biraruhisha egome biragoye ingene umuntu ashobora kubabarira umuntu yamugiriye nabi biragoye cyane ariko birashoboka mu Mana hamwe n'Imana birashoboka kuko narabigenzuye usanga birashoboka kandi byampaye amahoro menshi kuko iyo uri kuribaza umuntu utararekurira ukaca wibaza ko muhava muhurira ahantu uca utangura kumva urwaye sivyo none ga yemwe umutima uratuntuye sivyo ukumva deje uratuntuye kwibaza ko muhava muhura kwibaza ko muhava muramukanya ico kintu conyene kirakwica kandi wara wamaze kumucira urubanza mu mutima wawe ukavuga utujya muntu ibyo yankoreye naho tuzohura ntituzoramukanya kandi nizeye ko ntazosubira ko duhura mu buzima bwanje na rimwe ntaguciriyemo hariho umukozi w'Imana yigeze gushinga intahe donc yarababajwe n'abantu benshi vraiment kandi naje ndabizi abantu yagiriye neza aragenda ngo arababara umutima we wuzura agahinda ngo hanyuma agasenga Imana ntiyasubira kumuvugisha agasenga Imana igaceceka aragira ubwoba ati none ko je Imana itakimvugisha kandi yari umuntu n'ukuri akorera Imana akunda Imana akoreshwa n'Imana hanyuma ngo aravuga ati no reka je ngene mu masengesho ngende kubaza Imana igituma yantaye ngo aragenda ajya n'ahandi hantu atari mu gihugu yararimo ari deplace aragenda ngo arasenga Imana iraceceka arasenga mu masengesho obenga ntarenga no ngaho oyo aratabara bwa Imana ntabara umbwira igituma kubera iki ubaye kure yaje kubera kutamvugisha Imana iramubwira ngo none je no kuvugisha gute ndafise ikibanza mu mutima wawe ati harura abantu wikoreye nyene bangana atucufata abo bantu bose umuntu wese uzi kufitiye ishavu atuharura ibiro vyiwe afise ubiteranye aturaba ibiro wikoreye ko bingana ati naraharuye sanga nikoreye amatoni n'amatoni y'ibiro Imana iramubwira ngo banze uture abo bantu bose ati hama ibisigaye ngiye kugukorera igitangaza amen hewe ngo arihana ngo hamikira amubwira tumviriza rero ngo harimo n'abaririmbyi bamuhemukiye kandi abaririmbyi yari yarapromotinze yaragiriye neza ngo hanyuma ngo kiramubwira ngo ngiye guhagurutsa ngo abaririmbyi mu nda yawe aravuga ati abaririmbyi mu nda yanje bazoba he ebye uyu munsi nkubwira abana biwe bose n'abaririmbyi bigitangaza amen n'abaririmbyi bigitangaza batumwa ko n'abantu baririmba donc Imana yamugiriye neza iramuhezagira ubu abiriwe neza amen rero bisigura ngo kwikorera umutwaro mu mutima wawe umuntu bumwikoreye iyo muhuye urumva ufise umutima uremerewe n'Imana ntironka ikibanza nisho nshaka kugo complete amen ego kuko usanga twarigize abasirive y'aba prison aba prison tukasanga twarafasha abantu turabashize mu mitima iwacu turabatekeyemo
n'ifunguzo tugashirako yego n'amagufuri n'amagufuri tugashirako. Akarorero nariko ndaganira n'umuvukanyi umwe, hariho umuntu bari bafitaniye ikibazo, ndamubwira ntireka basi uzogende mu bivugane, ivyo ni ibintu vraiment ushobora kugenda ukamubwira uti mbabarira. Hanyuma arambwira ati urazi yuko naho bondasa ndashobora kuja kumusaba imbabazi. Ndanumva yuko ico kintu ni ikintu novuga ngo ni menote Satani yadufatiyeko kugira ngo imitima yacu yame yikoreye abantu, kandi Imana itubwira ngo nitubabarire. Imana ikatubwira ngo nitubabarire, ariko ugasanga ntidushoboye kubabarira. Nitanze ko akarorero mu ntahe yanje, hari kuko hariho ikintu kikubabaza, ni ikintu kiba caravuye uba wakorewe n'umuntu wa wundi soma mbike, wa wundi ubwira utuntu twose, wa wundi ataco usigariza. Rero narifise umuvukanyi nukuri yari soma mbike, kandi nta kintu namuhisha. Nimba hariho umuntu nabwira utuntu twanje niwe natubarira, ariko arampemukira. Maze kubimenya yuko ampemukira, ikintu nakoze ni iki, naramubwiye yuko vyiza tutosubira guhura n'umunsi wa rimwe. Urumva aho byari bishitse, ntituzosubire guhura na rimwe. Urumva ndamushize mu mutima wanje, ndugaye na kadena, ahubwo shizeko na porte brain ndayishizeko, ndamwungaraniyeyo. Sinshaka ko dusubira guhura, sinshaka kumuvugisha, ariko kandi ico gihe naragenda ngasangira, kagenda nkabona ko ndi umukirisu, kandi mfise umuntu nugaraniye muri jewe. Ariko muri ivyo igituma umuntu avuga ati vyiza umuntu yorekura uyo muntu yamugire naba akava mu mutima ukamungururira akagenda, nuko muri uko bubabare ubufise wugaranyemwo n'uwo muntu biragutera ingwara, biragutera hypertension, biragutera kanseri, biragutera estoma, ugasanga uri umuntu agwaye kubera ivyo bintu ufise muri wewe. Kandi uyo muntu hari naho wewe atacu bibe biriko biramubwira. Urumva rero wewe mu by'ukuri niwe buri kurahomba, kuko amagara yawe bari kwarasinzikara. Tutavuze yuko uriko uraca kubiri n'ijambo ry'Imana. Muri ico gihe Imana yoza ikakubwira ati nutahe, wotaha uja he, kandi utababariye. Kandi utababariye wotaha uja he, uja muri gehonome. Ico gihe rero jewe narababwiye ko nakiriye agakiza nkuze, nakiriye agakiza. Ikintu ca mbere Imana yanyeretse, narasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yohana, rivuga ngo burya ngo uyu muntu adakunda mwene se ngo aba ari umwicanyi. Jewe muri jewe ndakanguka, ndavuga ntumwicanyi. Ndikumbe bwa bundi babandi tuvuga ko barashe umuntu canke bakereye umuntu canke bamuhaye uburozi, Imana imbona co kimwe nabo. Nukuri numva iryo jambo rirankoze ko rirambuza amahoro. Ndabaza Imana, none gamana, none jewe ujya muntu kumuzi ko namugiriye imbabazi mu mutima wanje, none jewe ndi umwicanyi? Imana irambwira ati wewe waheje kubisoma, nawe niwe mwishuye urukundo. Kujya kuntu wavuze ngo ntushaka gusubira kumubona, kujya kuntu wamubona ukumva ntumukunze, ni ukuvuga yuko wari umwasi, ni ukuvuga kuri meritri, kuko imbere y'Imana nta gicumuro kinini canke gitoya, byose n'ibicumuro. Byose n'ibicumuro. Ico kintu ndaciyumvira ko sanga bwa bundi abantu turabameritri, turabicanye, yuko dutuma urutoki nguriya ngo yarishe naka, urya yarishe naka, ariko kandi tuba turiko turabona akantu k'akatsi kari mu jisho y'uwo muntu, kandi dufise ikintu c'igita amahanga mu jisho iwacu. Rero ndarija ko iryo jambo Imana iranyumvisha yuko gukunda umuntu, urukundo Imana idusaba gukundana, n'urukundo rw'Imana ruva kuri yo. None n'urukundo rutagiramwo akantu kavanzemwo, ko kuvuga ngo ndamukunze gatoyi canke ku gipimo iki, uramukunda. Ntawura yuko jewe ndumwicanyi. Ndabwira Imana, none gamana nukora iki? Uno kugenda kumusaba imbabazi wamwase. Ndavuga nti ndamusaba imbabazi, kandi
ari we yantanguye kandi yangiriye nabi. Ibyo ndiko ndavuga nibaza ko abantu benshi baravyumva kuko usanga benshi babicamo. Nkavuga nti sinogenda kumusaba imbabazi kandi ataco je namugize. Imana ati waramwasi, ico conyene ni icaha, genda rero musaba imbabazi. Bantu b'Imana nukuri narumvise ko bingoye, ndibaza ingene nzoja gusaba imbabazi uyu muntu, numva ntibiriko birarengana. Naramaze nk'ikintu c'amezi ndiko ndaharira n'Imana, numva tanguvu mfise zo kujayo, ariko kandi nkumva nta mahoro mfise kubera narabona ko nariko ndakurikiza ijambo ry'Imana. Amaherezo ndatsindwa ko nta nuburana n'Imana ngo Imana itsindwe. Naratsinzwe kandi ndemerera Imana ko nsinzwe. Hanyuma cavuga nti reka rero Mana uzonshoboze, nzoshobore kugenda kuraba uyu muntu. Havuye ngenda kuraba uyu muntu, hanyuma nabwiye Imana nti jewe sinumva ko mfise ico vuga, ariko wewe abari buze kumpa ijambo nza kuvuga. Ndamushikiriye uyu muntu turavugana, ariko hamwe wumva nyine nawe yibaza impamvu jewe nje kumuraba kandi ntari nkija kumuraba. Hanyuma ndamubwira ko ndatangiye kumubwira yuko nakijijwe, kugira ngo yumve ko ico kintu kinjanye kivuye ku Mana atari jewe ndiko ndacishoboza, yuko nakijijwe kandi yuko je kumusaba imbabazi, yuko namwasi. Uko nyene niko nabivuze. Ndi narakwanse gushika naho amaraso yanje numva ahagaze. Kandi ibyo ndiko ndavuga ndazi ko hariho benshi nuko biyumva. Iyo wanka umuntu urumva ko n'amaraso yawe ahagaze, kandi ico kintu ni kibi cane. Cincerekana yuko uyu muntu utabumukunda. Rero nshiye mu ncamake, imbabazi zarabonetse, ndamubwira imbabazi, turagiranira imbabazi, hanyuma ubuzima burashishikara. Kandi ico gihe kubera numvise nakoze ico Imana ishaka, numvise nanje merewe neza, numvise hari ukwidegenja ndonse, kandi ndabona ko n'uyu muvukanye nawe aronse ukwidegenja. Rero imbabazi zirakenewe kugira ngo ubuzima bwo kwisi bushishikare, kandi twongere tube turi mu gusonera ijambo ry'Imana. None uyu muntu umusavye imbabazi, eske nawe yarageze intambuko yuko nawe agusaba imbabazi? Nico nama mvuga, burya wagiye kubwira umuntu ukamusaba imbabazi, si ngombwa ngo umushire kwiyo kondisiyo yuko nawe agusaba imbabazi, kuko imbabazi ni nta kondisiyo ushiramo. Urababarira, urasaba imbabazi kugira ngo usonere ijambo ry'Imana, ariko nawe ukamurekera ubwo mwidegemvye yuko nawe wundi munsi azokwigira ico yiyumviriye. Rero none ikintu ubona wewe uyu munsi by'ukuri inyungu wumvise ukuye muri ico kintu, wotera n'intege n'uwundi muntu wese ataragira iyo ntambwe y'ukumva ko yobabarira, niyihe nyungu waciye uronka kugira ngo abantu batababarira bumva ivyo bahomba? Kuko utababarira harimo guhomba. Inyungu wabonyemwo niyihe wobwira abatwumviriza kugira ngo nabo bashobore gutera intambwe zo kwihana? Bega yemwe no bivuga ngo iki, inyungu nabironsemwo, ubwa mbere nararonse ukwidegemvya, kandi ndumva ko imigenderanire y'Imana na jewe ibaye myiza gusumba. Niko nari nakijijwe nihanye ibyaha, ariko hari ako kantu kari hagati ya jewe n'Imana. Ndibaza ko nico gituma n'Imana arico gituma yasabye ngo nje kubikora. Rero iyo ni inyungu ikomeye cane yukumva yuko negereye cane Imana. Ico kintu cari intambamye hagati ya jewe n'Imana cahavuye, yari inyungu ikomeye cane kuri jewe. Kandi nkavuga nti n'uyo muvukanyi ndamubohore, ndamukure muri iyo prison nari namushize mu mutima wanje. Niyo nyungu ikomeye cane, kuko Yesu yaravuze ngo abasabambwira ngo mukama ngo bazoja mu bwami bw'ijuru, ngo ariko ngo nabakora n'abakurikiza ubugombe bw'Imana. Rero ubugombe bw'Imana nuko tubaho
tubabaranira imbabazi zama ziriho koko zibaho kugira ngo dushobore gushishikara kubaho muri inosi kubera igihe cyose tuzoba tukiri hano muri inosi tuzokama duhura n'abitubabaza. Hariho umukozi w'Imana numvise avuga ariko aravuga kuri ibyo dukubabarira avuga ati nukwama dufise konteneri yuzuye pardon kandi bikaba mu nyungu zacu. Rero ni vyiza abantu ngo barekure, ni vyiza abantu ngo bagiranire imigenderanire myiza. Biraryoshe yuko muriko muraganira n'umuntu uzi neza ko atakintu umufitiye ku mutima ukumva ko umerewe neza. Rero ico nobatera kw'intege nivyo gutanga imbabazi canke kuzisaba ni ikintu kigoye cane, ni ikintu kigoye cane, n'umuzi ukomeye cane. Novuga ngo ni cobo Satani yadushizemwo cyo kwama dufise abantu twikoreye. Ariko rero Imana nayo itubwira yuko dutegerezwa kurekura. Ni vyiza ngo turekure, ariko nagomba kubwira hajya imbabazi sizo umwana w'umuntu yishobotse. Nta mwana w'umuntu ashobora kuvuga ngo jewe ndatanze imbabazi gutyo. Nababwiye nk'uyo twaganiriye akambwira ati jewe botuma bandasa. Hariho n'uwundi yoba ariko aratwumviriza ngaha muri iki kiganiro yoba avuga ati jewe sishobora kubabarira urya muntu naho byogenda gute. Rero kugira ngo izo mbabazi zishoboke nukuba ufise ubuzima bw'Imana muri wewe. Ubuzima bw'Imana bwo muri wewe nibwo bugushoboza, kuko nanje nibwo bwanshoboje. Iyo ntarakira umwami Yesu nibaza ko atazina gushobora. Nari kuvuga nk'uyo nti botuma bandasa ko ngenda gusaba imbabazi uyu muntu. Ariko ni vyiza ngo twakire ubuzima bw'Imana muri twebwe. Mu kwakira ubuzima bw'Imana twakira umwami Yesu muri twebwe, kuko wewe niwe yanesheje, kuko wewe yaratanze imbabazi ku kintu kitashoboka ko duhabwa imbabazi. Izo mbabazi yarazitanze kandi tutari tunazimusavye, ariko we nyene araza aratwegera aravuga ko atubabariye. Yarabivuze ku musaraba, aravuga ati data bababarire ntibazi ico bakora. Abariko baramukorera ibyo bamukoreye, nabo yari yaragaburiye imikate, nabo yari yarahaye amafi, nabo yarakijije imibembe n'ibiki byose. Abo rero abo tudashizemo na Yuda yari umwigishwa wiwe, ari we yari afise finance ziwe. Rero umwami Yesu yatavuga kijya kintu ngo bababarire ntibazi ico bakora, nibaza ko nta muntu n'umwe muri no seri gushobora gutanga imbabazi. Ariko imbabazi zaratanzwe. Rero no kuba umuntu afise uwo nyene yatanze imbabazi, uyo nyene yatugiriye imbabazi tutaranze musavye, no kuba umuntu amufise mu mutima wiwe, kuko ari mu mutima wawe aca gushiramo, aca gukebura yuko utari mukuri, hanyuma nawe ugashiramo volonté yiwawe. Icyo umuntu yobaza abantu bariko baratwumviriza, mbega urya muntu yakugiriye nabi urashaka kumuharira? Kuko gushaka wewe kugira ushake kubabarira, Imana ntishobora gukora idafise urusha rw'iwawe. Idafise urusha rw'iwawe, ariko nishobora kubikora, nishobora guharira uyo muntu. Ariko kubera bo wakira ubuzima bwa Kristo muri wewe, ugatahura yuko wobabarira uyo muntu, Imana nayo iciza ya yindi iri muri wewe, kuba wakira ubuzima bwa Kristo, ikaza igafatana n'ubwo bugombe bwawe, hanyuma akaba ari yiharira iciye muri wewe. Imbabazi ntiziba ari ziwawe, ni imbabazi z'Imana ziba ziciye muri wewe gusa, zikaheza zikababarira uyo muntu. Ahandi ntibishoboka, ntibikunda. Ico gituma rero kwakira umwami Yesu yaje kugira ngo tubishobore. Yaje kugira ngo tubishobora, ahandi ntacu umwana w'umuntu yo kwishobotsa. Ico kintu uvuze ni ikintu gikomeye. Kudatanga imbabazi biruhisha wowe utazitanga. Niwe uruha, nukuri uraruha. Jewe ngenda bashingira intahe yambaye ko jewe nigeze kuba mfite ikibazo n'umuntu, umudamu haravuga utujambo, bana abagore amajambo bavuga nukuri birambabaza. Nkumva sishaka no kumubona,
hanyuma tukaba dusengera hamwe, namubona yinjiye. Jewe ndi umuntu akunda kuririmba, n'umuntu akunda kunezerwa. Namubona buno nyene umunezero wanje bikatika byaca bikatika, nkaguma ndiko ndiyumvira, nkaguma mbabaye, ndavuga none ibintu nzobigenza gute. Bien, ndamuhunga ndimukira muri indi shengero. Nta n'iminsi yaheze nja mbona aje gusengera muri iryo shengero. Urabona Imana iri kwirarondera ikintu utuye ariko arandonde ego nje mbona araje muri iryo shengero. Noneho numva umutima wanje uravyimyungana n'ibuye, kuririmba kunezerwa hama ndavuga nti ivyo byose ibintu bipfa ko bihagarara, kuko sinzokama ndiko ndimuka. Nca ndahamagara abadamu b'abagenzi, ni muze je hari ikintu ngomba ko tuvugana turi hagati yacu. Nawe ndamutuma, ndibuka ko nanatetse ndategura, ndabatumira mu ndababwira nti jewe harabaye ibi ndabibabwira, turabisubiramwo. None jewe ndagomba gusaba ikigongo, kuko ndumva umutima wanje urusha. Urumva amajambo yabaye nukuri tuyahagarike. Jewe ndasabye imbabazi ko narababaye, mugabo ndasabye imbabazi. Hewe nawe ansaba imbabazi, turanezerwa, birahera. Ubu aje nkumva nta muzigo ngifise. Amen. Ndababwire abantu b'Imana, nukuri kudatanga imbabazi, menya ngo ni wewe n'ubuhombe buri kuri wewe. Nta muntu numwe abaho ashobora guhura n'umuntu yamugiriye nabi ngo reke kumva umutima ukubita. Ntushobora nibibaho. Nta muntu yakugiriye nabi mushobora kiretse ari umuntu mudasubira guhura. Ugaba ari umuntu mwama muhura, nukuri uramubona ukamererwa nabi. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo turinde umutima wacu, kuko niho ubugingo bududubiriza. Rero igihe umutima udatekanye, igihe umutima utarimwe amahoro, Imana ntishobora kubamo. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo turinde izi ngoro ni umutima wacu, ngo kuko ni ingoro ya mpwemu yera. Oro mpwemu yera ntashobora kuba mu mutima uri mu rwango, ntashobora kuba mu mutima uri mu inzigo. Mpwemu yera aravamo. Rero ni by'ukuri nitwaba turi abakristo, tukaba tuvuga ngo turashaka kunezera umutima w'Imana, nukuri dukuremwo ibintu byose bibi. Rero gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye gose, kandi gituma niyo usenga Imana ishobora kukumva. Ego rero nashaka ngo ntera intege umuntu wese nukuri agifise ikibazo cyo guharira, ubikore ku bw'inyungu zawe. Mbega urazi ko nkuko wabivuze, hari abantu benshi bagwaye ingwara kubera amastress bategwa n'abantu, ingwara nyinshi. Rero kugira urinde amagara yawe, urinde n'ubugingo bwawe, kuramwo ibibazo utegwa n'abantu, kuremwo uca inzira. Ego sinzi rero yuko hari akandi kajambo wumva kanyuma ko turagera ku musozo, wumva woshobora gushikiriza kugira ngo by'ukuri ubwira abantu kugira ngo bashobore vraiment gutanga imbabazi, kuko imbabazi ni ikintu ciza cyane. Ego sinzi ko ari akajambo obo office ngisaba iki kiganiro cyane nayifuje kuza guhoza, niko novuga, kuko nzi ko abantu benshi barababaye, abantu benshi bagenda bikoreye abandi mu mitima, petite bakibaza ati mbega ivyo bintu byogenda gute. Kuri nje kubahoza umuntu wese yoba afise icamubabaje, umuntu wese yoba afise umuvukanyi, umuvandimwe, canke ubundi wese yoba yarakubabaje, kuri nje kugutera intege, nje kukubwira yuko bishoboka, yuko izo mbabazi ushobora kuzisaba nkuko nawe ashobora kuza kuzigusaba. Nje kukubwira ko Yesu yarabirangije, yaravuze ngo bababarire ntibazi ico bakora. Urumva yaradushiriye ko nako kantu ko kuvuga ngo ntituzi ico dukora, kandi twari tuzi ico dukora. Umuntu yakoze ikibara kimwe, ariko yaradushize kwako kantu ngo ntibazi ico bakora. Rero nico kintu nje kubahoza no kubatera intege, ndababwira nti
nimubireke nibikure mu mutima wanyu ivyo bintu n'ibintu by'ibicafu n'ibintu by'ibirozi kubikura mu mitima yacu. Rero ndabahojeje ndababwira ko hari ivyizigiro, narimvuze ngo Yesu yarabirangije, kandi Yesu yaramaze gucagagura imigozi yose yarayicagaguye, kiretse yuko Satani itubohera muri uko kutamenya ngo tumenye ko imbabazi zatanzwe, imbabazi zaratanzwe, kwakira ubugingo bwa Kristo gusa muri wewe, ubugingo bwa Kristo ukaza mu mutima wawe kugira ngo bugushoboze guharira, bishoboze gutera iyo ntambwe nawe yo kuja gusaba imbabazi canke guharira uwoza kuzigusaba ukumva ko ata condition. Mbega hoho nk'abantu buba turona ko muri iyi minsi ubona ko ingo zisambuka kandi n'ibyo birapfa kutababariranira, mbega wobwira iki n'ingo n'abajene bubu canke n'abakuze hariho ingo ubona ziri mu bibazo, wobabwira iki kugira ngo nabo nyene bashobore kwirosezisa agakosa kabaye, amenye ko hariho umwasi abadashaka ku bintu bigenda neza, ubabwira iki nawe? Ico nababwira nk'abo bubatse, ubwa mbere mugihura mukija kubaka ubona uruhande akwereka nk'uko nawe abona uruhande umwereka, ariko mumaze gushika mu rugo hariho ukuntu umubona hamwe n'ama imperfection yiwe nk'uko nawe nyene akubona mu ama imperfection, pour dire kugira ngo mvuge murambabarira, kugira ngo umuntu wese amenye yuko atera, umuntu wese ntiyera, umuntu wese arafise karagiteri yiwe, umuntu wese arafise ukuntu abaho, rero nukwamana imbabazi hafi kuko ngo ntibagira ntibana niko bahora bavuga mu Kirundi. Rero izo mbabazi zikamaho kubera muba mwaje kubaka niba mwaje gusambura, kubera mparavuga nti kubaka nkuko babivuga mu Kirundi, kubaka ni nkuko wo kubaka inzu gatangura umushinge ukaduza haragera igihe usanga igihome gihengamye ukakibomora, none ukibomoye ucuhebe iyo nzu ucukenyera ahubwo zikaguma ukaraba impamvu ico gihome cahengamye, mbega washizemo isima nkeyi, mbega n'umucanga, mbega n'iferabe tutashizemo, ivyo byose mu rugo ukabipima ukavuga uti reka ndabisubiremwo turabe ko bikunda, kandi birakunda, kubera iyo mudahuye n'ibihuhusi erega ntimuba urugo rwanyu ntibuba rurakomera, urugo umenya ko rukomeye iyo mwahuye n'ibihuhusi mukabicamwe muri kumwe ntimuvane, mukaduga mugasubira mukogorora, abana bagakura, kuko bera naye handi muciye muvuga ngo reka ngo inzu turayihebye ngo turayireke ngo twireke isambuke ngo tuje gutangura ibindi bishasha, n'ibindi bishasha uzotangura uzosanga ari uko nyine uzosubira isambura. Rero vyiza nukwamana imbabazi hafi, imbabazi zawe zikama hafi, ukavuga uti reka basi ntazi icakora, reka tubifate nka kurya Yesu yabivuze, uyo muntu muba mubana ubuzima bwawe bwose, muba mufitaniye abana, muba mufitaniye byose, rero reka ubasi uvuga uti yambabaje kubera ntiyarazi icakora, iyo amenya ko ambabaza iki kintu ntiyari kugikora, ukabifata gutyo, kandi ubifashe gutyo ukavuga uti Mana ndamubabariye ntazi icakora, ntiyamenye icakora, nkeka bamushavuje ku kazi, nkeka hari umwana yamushavuje, nkeka hari n'uwundi yamushavuje, none yabintaye kuvuga rero ko je ndamubabariye kubera ntazi icakora mu by'ukuri, canke afise n'akahise kabi gatuma akora ibyo kandi ibikomere biratuma abaho ubuzima butameze neza, kumenya mbega kahise